amahoro ndetse n'amafaranga nibyo twifuriza muri mwese mwandanye kurikirana ibiganiro cyo kumenyesha kure yacu ariko kandi n'anya Look Media twayikaze mu gano cy'ingi cya Look Sports cyo kuno munsi wa mbere igenekerezo rya mbere ukwezi kwa ruheshi mwaka wa 2026 cyo kiganiro cya mbere cyo twashikiriza novuga muri kuno kwezi kwa ruheshi cyangwa kwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026 muri studio za Look Media ni Boris Ingabire Jules ariko kandi ndi kumwe na mugenzanje Alain Loris Ndongozi ndakuramukije. Naje ndakuramukije. Umeze neza, weekend yagenze neza? Ya, weekend yagenze neza cyane. Super. Donc twizere ko nawe kwa dukurikirana bose aho bari hose kabisa bameze neza, batameze neza, twifurize kumererwa neza abagwaje canke ababuze ababo, abatafise ko abatabona ko no munsi biza kurenga neza, twifurize kumererwa neza, twifurize ko baza kurondera kandi baronka nuko ni igano cya Look Sports rero tugiye kuba turaba amakuru ariko avugwa muri weekend kabisa ari busy cyane muri no muri no weekend nako abantu bakunda sport bari busy cyane gose twe dufise ama event agiye atandukanye no mu gice cy'u Burundi muri Afrika ndetse muri Europe muri NBA turaza ko ducaye host turabe ariko aravugwa mu Burundi turaza ko turaba muri ABEL cyangwa Amstel Basketball League turabe uko ibyo byifashe ko bakina June 16 ndetse na 17 turabe uko ibyo byifashe mu match agiye atandukanye yarakomeye ngo tuje ko turagaruka ku munsi wa gatanu turaza ko turaba mu idonido uko ibintu byifashe mu gihugu cy'u Rwanda hariko haraba BAL cyangwa Basketball Africa League nuvuga ko jaje kwa birangira umugwi wa Tigers wo mu gihugu cy'u Rwanda ruje gutwara igikombe ku nshuro yabo ya mbere kabisa mu gihugu cy'u Rwanda baza kwatwara BAL ku manota 88 kuri 90 batsinda umugwi wa Petro de Rwanda turaza kwa tuva ku mugabane wa Afrika ari nawo dusanzwe ko twebwe nyine mu Burundi twerekeze ku mugabane wa Buraya turabe UEFA Champions League abari kwarakina urukino rwa nyuma umugwi wa Paris Saint-Germain za kuba utwara igikombe batsinze kuri za penalty umugwi wa Arsenal de Gunners anako Paris Saint-Germain yo kwitwara ibikombe bibiri kabisa ikurikiranya bya UEFA Champions League turaza kwa twinjira mu idonido y'urukino turabe ariko kandi turaza kwa tuva muri UEFA Champions League tuve i Buraya tuje muri Etats-Unis tuje muri NBA cyangwa National Basketball Association turabe uko ibyo byifashe hariko haraba urukino rutarusanzwe hagati y'umugwi wa San Antonio Spurs usanzwe ukinamo umukinyi w'umufaransa witwa Victor Wembanyama canke Wemby banako baje kuba babandanya muri final mu gihe bari baratsinda umugwi wa Oklahoma City Thunder nuko turaza kwa turaba ndetse n'ibindi bige bitandukanye tumira amateka gato icyo tuza n'idonido ry'amakuru yacu mu kanya gato nk'umunywanyi w'ibanki BCAB wowe ufise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye ibanki BCAB yamana bishasha twabazaniye ubuhinga bushasha bwo kuriha amafagitire no kubikora amafaranga mbega ubwo buhinga nubuhe hoho bukora gute nakamashini ko kuriha fagitire canke kubikora amafaranga ukoresheje ikarata nikeli ati none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko wavubura n'abagizi ba nabi bakayakwiba ikindi cangeye ko kuri ico nuko ushobora kubikora amafaranga yawe kwishami rya ryo ryose rikwegereye rya BCAB utirura ruhishwa no gutonda umurongo ngo havushikirwa warushe ibanki BCAB kumwe namwe aho muri hose shika mu iterambere na BCAB. Nuko namakuru yacu tugiye kwa duhera muri ABEL cyangwa Amstel Basketball League bari kwarakina novuga June 16 ndetse na 17 hari inkino zigiye zitandukanye ngabo twaje kwa tuvuga yuko uno munsi inkino zikomeye cyane ziri ni rotation iri kiraba novuga mu kugwanira ibibanza bya gatatu ndetse n'ibya kane ku migwi itandukanye turavuga Ken twe twavuze ko menga yamaze kwigira confirmation muga twabonye za kuba itsindwa novuga ku munsi wa gatandatu ibintu byaje ko bitangaza abantu benshi difference mbere wanashima amanota menshi turiko turavuga umugwi wa Tigers turiko turavuga umugwi wa Remesha turiko turavuga umugwi wa New Star kuri uno munsi Ken uravye ukuntu iri kiritwara turashobora kuvuga ko ishobora kuba remplace na Tigers cyangwa n'ubundi mugwi wari wose muri zino nkino zisigaye muri ABEL bonaza ko no musikintu kimwe umuntu yovuga ni Ken ntabwo iri embatable yego bo turavye ugiye kuraba Fazari ora ko ni Ken yashoboye kwashira match zigera kuri 9 igize ama victoire 9 nyine après défaite zibiri bagize ku nani na Dinamo kuri match za mbere za journée zibiri za mbere ora ko izindi match yagira zashina zose izitsinda Tigers itsinda Remesha itsinda New Star itsinda ari makrebe yose
umuntu avuga ati ino kene saison yagiye Fazal yagiye guhera tuvuga ati ino kene kugira ngo izosubire gutsinda tuzosubira turindire kuri za ndwi za nyuma muri ABL na Dinamo nazo bariko barakina mugabo no musi ko ntabwo bimeze uko no musi kene biragaragara ko 100% ntiri embatable ko iramaze kugira defeat contre Remesha iramaze kugira defeat contre Tigers mba ko iri kwigira ama defeat kuri aba conquer bari direct kuri zino sports ya gatatu ni ya kane muri ABL mba neza ko Kerne uno musi aho bari barabona ko nabo nyene barashaka kwitora uno musi nta confirmation bafise ko bategezwa guheza ara ba gatatu canke aba kane muri ABL umwanya n'umwanya bashaka gusohoka muri ivyo banza bingahe bizodepanda kuri Tigers bizodepanda kuri Remesha na New Star ntiku neza ko Kerne uno musi twashoboye kubona ko irashobora iratsindika ukunda kuvuga ko irakinika canke yagira iratsindika umva ko igize defeat zibiri yarogisiye mu nkino nibaza ko zikurikirana nyene uko ni dimanche passé no batakaje kuri Remesha samedi iyi nyene samedi bacha batakaza kuri Tigers umva ko kandi batakaza ku ma difference manini Remesha nazo ko batsinze nibuka neza gusa ndazi ko yarenza amanota 10 nangaye yego no Tigers aje kwatsinda difference amanota agera kuri 20 umva ko Kerne irafise nkiriyemba tabe majama kiko no vuga rero byose iyi course iracyari ouverte ukanca gatatu cyakane umugwi uwari wose nibaza ko bizoba confirme kuri dernier jour Tigers no musi turanakumenya n'imwe mu equipe ariko aritwara neza muri Miss tuvuye ko ikibanza ca Kerne twoshaka gukina place na Tigers unaza ko birashoboka kuko deja no ku munsi wa gatandatu ya inkino za 16 ziheze 16e journée zaheze Tigers yagiye mu kibanza ca gatatu uvuga ngo ejo yacitakaza kuri Dinamo Kerne iratsinda Ryan Team niho yaciye igaruka ku kibanza ca gatatu Kerne yasuye ku kibanza ca gatatu Tigers isuye ku kibanza ca kane uno munsi naza ko birakunda turavye ibiharuro uravye probability vyerekana ko Tigers irashobora kuza guheza imbere ya Kerne kuko uno munsi Tigers irafise urukino rwa New Star ku munsi wa gatandatu hamwe yozigatsinda New Star nivyo yasigaje urundi rukino rw'urunani bigoye cyane ko ibiharo nivyoshobora kwereka ko Tigers ishobora gutsinda urunani ariko birashobora gushoboka biragoye cyane ubwabo basketball naza ko irashobora kudejo ama pronostic usanga harabaye resultat utari yatanze ko no ku munsi w'ejo naza ko Dinamo harabuze akantu gato gusa naza ko tuza kwicaho gato muga Tigers irafise urukino rwa New Star irafise n'urukino rw'urunani bo gutsinda New Star naza ko biri Tigers zo biri favori contre New Star zo biri favori nanyene ntibiri garanti ko izotsinda New Star basigaje no gorukiro rw'urunani Kerne yasigaje inkino zibiri urunani na Dinamo kandi barasigaje na New Star muri match wa 2 naza ko birerekana ko Tigers yashobora kuza igasoma muri kibanza cyabo ca gatatu Kerne kaza mu kibanza ca kane ntibuje ko naremesha nari nishoboka kuko remesha no munsi yaramaze gukina n'urunani match wa 2 yaramaze gukina na Dinamo match wa 2 yaramaze gukina na Tigers yaramaze gukina na Kerne neza ko aya match akomeye izi equipe zine za mbere baramaze kuziheza birashoboka ko remesha ishobora kwanshira match zisigaye basigaje match zigera kuri zitanu bashaka kuzitsinda zose birashoboka nubwo nayo nyene naza ko amaforme atari kirenga gose mugabo birashoboka ko ashaka kuzitsinda numva ko hari probability nini ya ko remesha ishobora kuza muri bibanza bingahe vya mbere hari probability nini ya ko Kerne ishobora kuvamo canke kagumamo na Tigers numva ko nibaza ko tugiye kubona ntuze kuse izi process icya gatatu n'icakane izobire interessante gose kuva uno munsi gushika saison phase retour irangira nuko umunsi wa gatatu twaje kwa tuvuga ku match amwe makomeye wana yuko twarazunguruka cyane kuri Tigers ariko kandi byari numvikana Tigers yari umugwi wa Kerne ku munsi wa gatandatu umugwi ukomeye cyane yango twavuga yuko yose wari umugwi wa kabiri n'uwa gatatu ahubwo wa mbere n'uwa gatatu umugwi wa Dinamo so baratsinze Kerne ubona ko na difference bagerageje kumetriza intsinzi yabo ku munsi wa Mungu bakibaza gukina n'umugwi wa Dinamo muri rusange urukino rwa Dinamo na contre Tigers ruratanga icizere ku ruhande rwa Tigers canke twode kuraja gato abakunzi ba Dinamo bonaza ko ni facteur ya mbere yashoboye gutuma Tigers idashobora gutsinda no match ya Dinamo nibaza ko bari bafite effective iri hejuru hari abakinyi bagiye nibaza ko mu gutanga liste vyagenze hariho utuntu twabaye bituma hari abakinyi batashoboye gukina Tigers yaje gukina match n'abakinyi 8 hari abandi batari bashoboye gukina nibaza ko
turetse batanu batangura abashoboye kuva kuri bande touche baza bagera kuri batatu gusa gatatu umva ko ni abakinyi bake gose ucura Bayer Dinamo ubona ko bafise abakinyi bose bakoresha bose ni iri hampi umva bafise abajore bari experiment bari ikintu ko rero ni bo nivyo hari tumaze imisi tubibona nibaza ko tuza kumva interview ya Joris mu mutima twashoboye kubimubaza ubona ko Dinamo iyo ikinye n'izi equipe za Tigers za Remesha zandi kuva si umwaka gusa no mu myaka yeze ubona ko Dinamo hari gishobora kuja inyuma difference amanota 15 contre Remesha nibaza ko hari giye wasanga yagiye inyuma nka 18 points mugabo muri kata yanyu niho ucubona ko Dinamo yivyukiranije umva ko usanga ni experience ikikora nibaza ko kote experience Dinamo iri hejuru y'andi makipe hano muri ABL mugabo ku munsi w'ejo nibaza ko Tigers yaragize iyo defi y'abakinyi batashoboye gushobora kuramplace abandi umva ko abakinyi usanga bariko bakina umwanya munini nta remplacement yari ahari nibaza ko ari iyo defi ya mbere y'abantu ku rukino rwa Kerne ubona ko Tigers yashoboye kumetriza Kerne début à la fin ku bintu byose bishoboka tuba twakivuze muri phase retour ije gutangura nibaza ko kimwe mu madefi Tigers yagize muri phase mu kuntu ni novuga ngo ni gestion ya squad ya abatranje barasaba abatranje bagera kuri batatu mugabo bakababuje gushira abatranje babiri kuri fedo match hari gihe wasanga kenshi wasanga bo bafite umukinyi yitwa David Ororo kenshi wasanga ari we batahaye mai bakayiha Jonathan Irene aho David Ororo nibaza ko ni turetse muri Tigers uno musi muri ABL dufashe nko phase retour nibaza ko ari mu bakinyi batatu canke bane bariko bari demarka cyane muri ABL antuka muri batatu arimo canke bane kuri point of view yanjye rero no munsi nibaza ko uku kuntu abatranje batatu bose bashobora gukinira rimwe muri tete ni avantage ikomeye cyane yabonetse ku mugwa Tigers rero ni ikintu cy'abatranje nibaza ko ariyo force iyi novuga ngo yaje yiyongera cyane kuri Tigers turashobora kubona bashobora gutsinda New Star ama pronostic ashobora kwereka ko bashobora gutsinda New Star kuma ufatiye ku bintu byinshi contre Urunani biragoye cyane mugabo bazobasikaje inkino za Gymkhana Rezipo hamwe n'umugwa Muzinga umva bashaka gutsinda izo zose naza ko uno munsi Tigers kuri izi nkino dufate bageze kuri 17 jour kuva muri phase retour itangwa gushika no munsi naza ko Tigers yarishize muri position nziza cyane yo kuba umufavori biba peut-être muri banza bya mbere naza ko uno munsi Tigers iri favori plus que Remesha plus que New Star bivuga ngo kuri meme ha n'umugwa wa Kiaho turangirize gato kuri Remesha ngo twamaze kugira habitude sinzi ko twita habitude ko imisi yose ifite ikibanza cya gatatu uno munsi tuba turavugana Remesha ico kibanza cya gatatu canke cya gatatu kiragoye cyane kuri uno munsi eske dufate ko turi mu nzira yo gukuramo Remesha muri bifu bose sinibaza ko turi mu nzira yo gukuramo Remesha nibaza ko Remesha ntihaje kuba igirira big deal ni ku munsi mu ndwi iheze mu nkino z'indwi iheze ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana hari kuri 14e mekeje mjo Remesha yaje kubigira deal nziza nivyo samedi baratsinzwe na Tigers muga dimanche baci batsinda Kera nibaza ko ijya ani match yoba yaragarukanye ikizere gikomeye cyane ku mugwa Remesha iyo baza gutsindwa na Kerne baba bariko baratakaza ibyizere byose bafise byo gushaka guheza muri Big Four mugabo no munsi birashoboka muri indwi naho nyene bagize deal nziza bo nivyo Urunani rwara batsinze kandi rwabatsinze France ya meshi mugabo umva gutsindwa n'Urunani ntaco mugabo baci batsinda New Star ku munsi w'Imana umva ko aho barishize nabo nyene muri position bakibandanya ndo munsi twavuze ko baramaze gukina Tigers baramaze gukina na Kerne baramaze gukina n'Urunani na Dinamo umva ko match zisigaye zitanu bari ameze yo gushaka kuzitsinda zose kuko no munsi ni equipe twarabonye ko barongereje inguvu avec arrivé ya Jean Paul Mwanju urana ko baragize aju ikomeye muri effectif barashobora gutsinda match zitanu neza ko Remesha iri muri position nziza Kerne na Tigers nibaza ko ziracari favori par rapport à Remesha mugabo Remesha nanye iri ngaha umugwi mbona ko uri kuravamwe n'umugwa New Star kuko waratsinzwe na basikaje inkino zingahe tuzoraba resultat bazogira contre Kerne contre Tigers aho turashaka kuvuga ati peut-être turashaka kubona muga twibuke ko ntibarakiya n'Urunani nabo nyene umva ko New Star turashaka kuvuga ko iri nyuma ku ma probability iri nyuma gato ya Remesha iri nyuma ya Tigers ndetse n'umugwi wa Kiaho ariko Remesha yoyo
nibaza ko iri hafi iri kwiratunganya. Nuko reka tubandanize kandi muri basketball ariko ku rwego rwa Afrika twamaze kuva ku rwego rwo mu Burundi tuje ku rwego rwa Afrika icyo bita BAL canke Basketball Africa League ariko ibera mu gihugu cy'u Rwanda kabisa nako u Rwanda rwaje kwa rwandika amateka kabisa ruza ko rutwara BAL bon u Rwanda rwatwaye BAL mugabo ni equipe mu gihugu cy'u Rwanda yaje kuba yaje kuba itwara BAL ku nshuro yabo ya mbere kabisa mu mateka y'igihugu cy'u Rwanda. Twaje kwa tuvuga ku munsi wa gatatu turashaka kubona Jemisha canke Runani Dinamo baza kwatwara BAL tuba turagira comparison n'ababanyi bacu mu gihugu cy'u Rwanda ubona ko baje kuba batsinda difference y'amanota 2 yonyene batsinda mu rwa Petro de Rwanda. Sinibaza ko ni umuntu uvuga ko Petro de Rwanda ifise no ngo amantu z'amake ni iramaze gutwara ino BAL iyo 6 imaze gutwara ino BAL ariko imaze gukina finale zigera kuri 4 banako kabisa bamaze gukina finale 4 batakaza finale 3 no musi batakaje finale 2 zikurikirana kuko no mwaka weze no batakaje finale bari kumwe na Al Ahly yo muri Libya Al Ahly Tripoli naza ko birekana ko ni equipe iteguye neza kuko muri finale 6 zimaze gukinwa umaze gukina finale zigera kuri 4 birekana ko ni equipe iteguye neza no musi ni iri kwiragaragaza kuba equipe nta equipe nimwe irashobora gutwara ino BAL inshuro 2 kuko uno musi ni 6 mu myaka 6 nyene umva ko nashaka kugaruka ngaho kuvuga ngo Remesha Runani usinzi no musi twibuka ko ni imigwi myinshi muri Afrika igera kuri 100 n'ijana na 100 umva hamaze kuronka ibikombe mu 6 umva ko biracagoye ko tushobora kubona Runani Dinamo muga birashoboka oya rega uko nyene niko twashaka kuvuga ko iki dufatire mu 6 Ati mu 10 tuzoba tumaze kuja. Birashoboka navyo nibaza ko ni projet nini. Kuko uravye na mu Rwanda ona ko nta wari kwiyumvira umugwi wa Tigers ari wo wa mbere uva mu gihugu cy'u Rwanda uzotanga gutwara BAL. Umuntu yumviye Patriots yaratangwira kiyakinye BAL APR yaragize nayo ni parcours nziza mu mwaka. Parcours nziza muga ntiyabwashike no muri demi finale. Oya. Muga umuntu aca yiyumvira uravye Tigers nyene niyo ya mbere itangiye kuzotwara kino gikombe. Nibaza ko byose birashoboka. Byose ni projet ni ariko si projet yubakwa mu mwaka umwe mu myaka 2 naza ko ni projet imara igihe kiri abantu bavuga ngo n'amafaranga ariko n'amafaranga ntakora ibintu byose hariho ibindi bintu bijamwo ama detail matoya ajamwo agiriki naza ko birakunda ko kuko twarabonye ko mu Burundi hari imigwi ishaka kwinvestisa amahera bakazana n'importe quel umukinyi ore wese akaza kwikinira twabonye Dinamo yashobora guhamagara abakinyi bakomeye twabonye muri BAL Runani rwa twese ko bashobora guhamagara abakinyi bakomeye twabonye muri BAL ivyo biratanga icizere ko mu myaka iza tuzobona umugwi mu Burundi nawo ugiye top nta bari kwibaza ko Tigers ari yotangiye gutwara nuvye naza ko byose birahindagurika ariko umunsi w'ejo ni Tigers yashoye kwinjira mu mateka uba umugwi wa 6 utahukanye kino gikombe ca BAL nyuma y'umugwi wa Zamalek Al Ahly yo muri Egypt umugwi wa Monastir US Monastir Petro de Rwanda Al Ahly yo muri Libya uno munsi ni umugwi wa Tigers ushoboye kurangiza ushoboye kuba umugwi wa 6 naza ko uravye match yari match komeye yari match komeye doho nivo nsubira kugaruka handi nyene imbere ko dutangura kwipfuza umugwi mu Burundi uza gutwara BAL tubanze twifuze umukinyo mu Burundi tuzobona adefo yuko tubona umugwi basi umukinyo umwe ahamagawe n'undi mugwi ariko akina kuko na basket bikakani ni basket doho ni ubona ko ni basket doho niveau irimo amakarikire menshi biharo byinshi uno munsi canke ejo turashobora kubona umukinyi uyu canke uriya ashobora kuza uno munsi niyo twagomba gutegura ino League Bay iri kwiraba mu mwaka w'ejo arabaye ntituzi ko izogaruka niyagaruka tukabona hariho continuité ni projet igumi bandanya turashobora kwespera mu myaka ingahe tukabona Murundi ariko arafasha club nubwo azo ariko arafasha club yindi yo hanze ntacu muga mu yindi myaka ari abarundi bariko arafasha club hano mu Burundi byose birashoboka mugabo ni gutegura ni processus de aneza ko umva bisaba ko na ligue yo ngaho iwacu zaba imaze gukomera ngo babone yuko ujya mukinye ariko ari demarkari ya foko tumuzana nuko rero ni muri BAL ubwigu cy'u Rwanda biciye mu rwa Tigers baje kwatakana igikombe ca Basketball Africa League nuko reka tube muri Afrika twerekeze muri Europe tuje neza muri UEFA Champions League ku munsi wa 6 kabisa Budapest mu gihugu ca Hongrie ariko arabera finale hagati mu rwa Paris Saint-Germain ndetse no mu rwa Arsenal de Gunners byaje kwa birangira
igifaransa contre icongereza, igifaransa cyameze nk'igisumje ngo icongereza, bari abafaransa kabisa nako bari banayiteguriye cyane no Champions League, baje kwatwara Champions League zibiri zikurikirana kabisa, kwitwa Luis Enrique ikigira na Champions League yo igira gatatu nk'umumenyereza, inyuma yuko yatwaye imwe muri FC Barcelona. Tuvuye ko Paris Saint-Germain itanguye gutwara Champions League, mbona ko ni uzi ko no munsi isigaje zitatu zonyene kubiranganya na Barca. Kandi umunsi uravye equipe bafise urabona ko ni equipe ushobora kuvuga ati iyi equipe ashobora kugumana nk'imyaka ingahe, kandi iyo equipe no munsi hamwe yo kugumana imyaka nk'iyindi 3 imbere canke 4, naza ko ni equipe yo guma ikoza amadega cyane muri Europe. Munsi ni Luis Enrique ashoboye kubaka equipe iri bavuga ngo ni equipe habatse, iyo ushaka gutsinda umuntu gutwara ibintu bikomeye utsinda abantu bakomeye, naza ko Paris Saint-Germain ni equipe yo gutsinda. Munsi ikintu kibabaje ni iki, apana kibabaje, ikintu novuga ngo umuntu ashaka gufatira bazi ko muri imyaka ibiri iheze Paris Saint-Germain nivuga ngo Premier League yose yayifashe ikayishira mu nzego, nta mugwi yaratsinze Man City, yaratsinze Arsenal, yaratsinze Liverpool, yaratsinze Tottenham, yaratsinze Aston Villa, yaratsinzwe na Chelsea, kandi Chelsea yabatsinze mu bintu zikomeye. Ubwo no musi naza ko ni PSG Luis Enrique yashoboye kubaka equipe imeze neza, equipe nibaza ko ni n'abakinyi novuga ngo ubona ko nta batama bari, nta batama bari ikiri jeune, umva ko mu myaka itatu hamwe mugumana kurya nivyo equipe iradomine imyaka yayo mugabasho, abandi bantu abandi bamenyereza bindi migwi barashobora kuvuga ati reka twigiye equipe ngene igira dushoye kuzistopa cyangwa tugira iki, mugabo ama pronostic yerekana ko Paris Saint-Germain ni equipe novuga ngo muri imyaka ibiri ishobora kubandanya ikoza amadega muri aho. Kurande wa Arsenal ni experience yaje kwibura yuko nta mukinyi n'umwe wa Arsenal muri squad yose kabisa yari bwakine finale ya Champions League. Yararimo ahubwo nibaza ko twobikosora gato mu kiganda cyo kwa gatanu twavuze, ariko umuntu aje kugira commentaire cyanda vyibuka Kai Havertz mu gwa Chelsea ni nawe yatsinze igitsinda nivyo cyayikombe Chelsea, yego wa gatandatu niwe yatsinze igitsinda batsinda 1-0 kabisa ku mutwe nivyo igitsindo cyiza cyane kabisa. Niaje ko ndavyibuka ni Kai Havertz yaramaze gukina finale, acagiye ibisigo bibiri muri mu finale, nivyo kweli. Ntitwovuga ngo Arsenal ni niveau experience. Bon, nashatse kuvuga habuze iki ku ruhande rwa Arsenal. Ku ruhande rwa Arsenal yaza ko Arsenal ni equipe ikomeye. Ni equipe ikomeye mugabo tukomeye dufata naje ko mbona ama débat d'après match kuri CBS Sports. CBS. Niba ko avuga ati Arsenal abantu bashaka ku blaminga Arteta ngo yaje gukina je defensive contre attack. Nibaza ko Paris Saint-Germain ni equipe iyo uyigiye ngo yatake ni equipe ishobora gutsinda ibitsindo 4-5 fasile. Yaba tubaza gutanga karoro kuri Bayern Munich. Ubona ko ni imwe mu equipe offensivement akomeye cyane ku mugana bara no munsi Bayern. Mugaragerageje kwataka mu minota ingahe yari kuri ibitsindo 5-2. Nibaza ko baje kugira chance baratsinda nabo nyene 5-2 mugabo uje kuyataka ucura aba Arsenal. Nibaza ko Arsenal irakomeye mugabo inyuma ni sawa, hagati ni sawa, mugabo sinaza ko attaque ya Arsenal iri bien armée kugira ngo ize gukoza amadega muri ushobora kuvuga ati je ndagiye kwataka 90 minutes, kuko yaraje kubashiraho Kai Havertz, Saka, Bukayo na Leandro Trossard. Ubona ko si attaque ivuga ati iri bien armée kugira ngo bashobore kuba baza kwataka Paris Saint-Germain 90 minutes. Paris Saint-Germain kwatakishe Varakeri, kwatakishe Dembele, Desire Doué, nawe uza kuyatakisha Trossard na Havertz. Neza ko irashobora kudomira cyane, kandi umaze kuja kuyataka ama espace inyuma ubu yari bay kuri contre attaque za Paris. Nibaza ko byari kugora no kuri kote ya Arsenal. Naje ubwa mbere nkibona bwa ati iyi si finale yakora kintu, uzi ko ni equipe ya mbere Arsenal imaze kugira possession ntoya muri finale ya Champions League kuva muri 2004, kandi niyo ukurikira yari Arsenal nyene bakina na Barcelona muri 2006. Umva ko mwashaka bwa ati Arteta yaje gukina je defensive kugira iki, mugabo niyo yari solution yonyene yari hari. Niyo yari solution yonyene yari hari. Niyaza ko yagize shwa nziza. Ubona ko point form ya Arsenal muri no season cyane yarafashije cyane gose na defense. Anakaje kwa ifasha na defense cyane. Mikel Arteta urabona ko nkamuyoguma kuri uno murindi arashobora gukosora ko nino Premier gatwaye ayiteguye umwe muremure. Buriya sinibuka nimba mu mwaka wahera
yaraje agarukira muri quart de finale hama araza agarukira muri demi finale no musi araje ashitse muri finale umuntu ashobora kwiyumvira ati buriya arashobora gutegura uwundi mwaka azotwara iyo Champions League. Uno musi Arsenal yaza ko ahantu bafitiye ama chance ni uno musi iyi parcours bagize muri no mwaka haba muri Champions League haba muri Premier League muri football muri rusange bagize naza ko ni imwe mu equipe yashoboye kuganya ibintu byinshi financier yashoboye kugiza uburyo bwinshi no kuvuga ngo no musi muri Samazo bafise amafaranga menshi bazoshaka ku meza yo kurokita abakinyi kandi naza ko côté offensif azuba ari priority ikomeye cyane kuri Arsenal no musi arakeneye amarokitima hari abakinyi bari libre ushobora kurokita apana facilement mugabo no musi Arsenal naza ko gutanga miliyoni 120 ku mukinyi ntabwo bikiri ikibazo muri Arsenal turibuka kuri Wenger Arsenal babwiye ati umukinyi ni 40 miliyoni uwo baba baseze baba bahagaritse uvuga ngo no musi ashobora kugira umukinyi wasase nkani naza ko biri facile kuri Arsenal uno musanzwe yoza karanforsa ino secteur offensif cyane akayaruma bikwiye naza ko nta myaka 3 yo bisigaye batarashobora kubatwara na Champions League uno musi Man City ubwiye abatwara Champions League yabo ya mbere bana ko bagi baragira barasragura nabone barashitse burya ijya finale 2020 bashitse muri finale niho batsinze na Kayavetsine batsinze Kayavetsine batsinze Chelsea baje gushaka gutwara ikombe muri 2023 numva ko ni ntuze ni Paris Saint-Germain ntawo harura imyaka iheze bari kubarondera gutwara Champions League bashitse nabone muri finale ya Champions League bakugwamo n'umugwa Bayern Munich na Bayern Munich uno musi bashitse baratsinzwe muri finale na Bayern Munich nivyo baratsinze na Bayern igisindo kimwe ku busa cyane cyane uno musi rero ko ni ibintu bisaba ntuze nini uno musi Arsenal ishoye gushika muri finale ni experience baza kuganya ni iki niki rero uno musi ni Mikel Arteta twizera ko ntariko arahindura kuva muri Arsenal uno musi ni ashaka kuguma rumenyereza mu Arsenal kandi nibaza ko avenir iri prometteur kuri Arsenal muri Champions League ni equipe tuzi ko yishatse kwatakira ataka mugabo arama circonstance atagupermeta kwataka equipe Paris Saint-Germain kwizibira kurya nibaza ko uno musi muri Europe nta mugwo kwifuza kwataka ngo mwataka ya Paris Saint-Germain ntishobora kuva muri mashita gusiza ibisindo bya kuri 3 nuko rero ni Arsenal no musi ariko ku musi w'Imana ejo ku musi w'Imana ariko iragira parade kabisa baziko parade ya niyo ya mbere mu mateka kabisa y'igihugu cy'Ubwongereza yaje kwayitabwa n'abantu benshi murumva ko ni buriya uvuga yuko mu gihugu cy'Ubwongereza muri football muri rusange dukuremo Barca dukuremo Real buriya ntuza ko Arsenal muri top 5 yaba ibisaba abakunzi benshi uraza ko Arsenal isafana benshi Arsenal isafana benshi deja nibaza ko ubunyahano n'abantu bari barahevye Arsenal batangiye kugaruka kandi nibaza ko ari benshi cyane n'umunsi cyo kuraba baje ko abantu bagera ku miliyoni 500 umuntu acayibaza iyo baza gutwara nino Champions League zai kugenda gute nibaza ko ntibari kugira parade irondere gusa uvuga ngo bace bafatana n'andi mavile yose bakavuga ati mudutiza ahantu dushaka gushira abantu nibaza ko birerekana ko n'abafana ba Arsenal ntabwo bashavuye ko nabatakaje Champions League kuko barazi ko Champions League si ikintu ubriya umwaka umwe ucisha gutwara umwaka nyine ni ibintu urubaka rero naza ko muri rusange Arsenal bagize saison nziza nubwo abantu benshi baje kuba bakritika yaje ko mbona match yapfuye guhera gusa mbona kuri Chelsea baza bamaze gupfuta muri Chelsea mu nyuma yarahindiye poste yabo yanasavye n'ikigwa yasavye n'inze yarahindiye poste yabo tuzi ko mbona Erling Haaland direct yashashako agafoto ka Magalhaes avuye guca penalty stay aim nuko n'abantu benshi baje kuba batrolinga Arsenal nibaza ko biranaryohera abafana muri rusange kuri ruhande rumwe ndetse no ku mpande zitandukanye nuko rero ni Arsenal ikaba iratsindwa navuga muri finale na Paris Saint-Germain tuvuga tuti ici c'est Paris nuko turangirize navuga amakuru yacu y'uno munsi muri NBA cyangwa National Basketball Association hariko harabana vuga nako no weekend kabisa yari busy cyane hariko harabana vuga urukino rwa nyuma muri NBA hagati ya San Antonio Spurs ndetse n'umugwa Oklahoma City Thunder azi yuko ino San Antonio Spurs yaje kuba itsinda bari kumwe na Timberwolves muri semifinal no musi baje kuba batsinda umugwa Oklahoma niwo waje kutwara kino gikombe mu mwaka wese umuntu ashobora kwiyumvira buriya nibo bariko barasutira gutwara na NBA bonaza ko birashoboka kandi no kuri Timberwolves nabone baje kuba batsindana ko nibo batanga gutsindwa hama baraza barajya imbere mu magame nimba ari nibaza ko ari game anako none umunsi niko bije kuba bigenda nta message birimo kuri New York Knicks
neza ko ni message ni equipe zibiri rovuga ngo zaheruka mu finale bo sivuga kandi zaheruka no gutwara titre nayo nyene atari vuba no Snacks ni nona nef kandi baza ko nyene finale bakinya na Spurs nona nef bakinya na Spurs nyene muri finale NBA no musena orako ni ni Nax atwaye muzeye umva ko no musi ni après imyaka igera kuri 27 bagarutse ko abahura muri finale sinzi ko ashobora kwiba ariko naza ko azo ari match iri ekilibre azo ari match iri ekilibre ni equipe zagize parcours nziza zose ubona ko Nax imaze kwakira match 14 sans défaite muri post season izi playoffs umva ko ni equipe iri au top iri bien aho baje ko batsinda Cleveland sweep nta muntu ari kwibaza ko bo sweepinga Cleveland 4-0 ni finale zo meze neza ni finale zo biri équilibré no musi turashobora kubona uwimbanyamo ko ari exceptionnel ni abantu bavuga ati mu myaka tumuha imyaka 5 ngaye tuzoshobora kuba tumuharura muri rwa rugero rwa tuvuga ati tumuharura muri rwa rugero rwa LeBron James, Kobe Bryant, Michael Jordan ariko agira impuzo nziza afite talent nziza kandi arazi nayikoresha hari amasha avuga ati ngo nanje nde hakujya no bigira mugabo ntuzi ingene bigoye ku managing ataye nk'iki ntuzi ingene amakuru aronka iki uri umuntu muremure kujyanye baza ko utegereza kuba uri bien préparé physiquement kuko umuntu ugaza gutsindira arabanza kugutusa aragira iki mva ko namantu zenye menshi rero no musi ni kubganje mbona ko amahirwe menshi afise Nax ariko naza ko izo bifina idispute bishobora gushika kuri game 7 wow nuko rero nova ko niyo duce turangiza n'iganiro cyacu no musi reka ndagushimira naje ndagushimira nuko reka nshimira bari kwadukurikirana bose muri rusangi twifurize kumererwa neza mu bawe ndetse no mu byawo amagara amahoro ndetse n'amafaranga nibyo twifuriza murakoze nawe utaha